Okay, fashe urugendo igihe cyose novuga yuko nta kindi kiba kinjanye mba ngiye mu kazi nyene ka YouTube. Gutembera ikindi naco actually akazi YouTube yanje nkora content creation yiwanje ni nko kwiryohera nkora k'inkoko. Uratunze inkoko? Ndatunze inkoko nyinshi mu gihugu cyawe cya Kenya. Ndavize inkoko ntunze ziya nkoko ntunze zavuye muri YouTube urumva. So no kuvuga bado YouTube iracari kandi izo nkoko ntabwo zishobora kunyingiriza nka YouTube. No. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye mu gihugu cy'u Burundi. Lelo naho kuri no ncuro ndakubwiye kwanza manzu kandi subscribe nimba utarakanda subscribe. Ama commentary yawe nayo ndayikeneye ni ikiganiro cyarangira. Ndi kumwe numwe novuga aba influencer. Umuntu influencer n'umuntu asanzwe akora ama video menshi cyane azunguruka mu bihugu byinshi ndibaza muramuzi kandi amazi imyaka novuga je kuva namumenya haci imyaka ine kuri 3 brother. Yambu cyane ndifuza bari ko turabaje ko ndamukiriza abantu bari ko turamurika no kandi. Hello guys, amakuru ya mwese uni go with J. Muko yavuze bamwe baransi nibaza ko bose banza ariko oya muga abantu bishe barakuzi. Maybe bamwe mu bantu muri batatuzi maybe ariko ndibaza muri iyi minsi umengo abantu batari bake baranzi. Ubwo ndiko ndanatambuka muramura n'abantu beshi like akambwira ko banzi cyane. So you go with J. Ndi mu YouTuber asanzwe nyine nk'abandi ariko content zanjye ziratandukanye. Nibaza ko mu Burundi noba nkora content zitandukanye n'iz'abandi gato. Hari undi mutipe nawe inzi nawe n'umuntu na nsa n'uwespirinze. Ni mutipe yita Wabuja. Benshi muri mwe ntimumuzi. Nawe ni successful YouTuber. No mu yimisi nari nabonye yaje gutembera umuryango wiwe ngaho Bujumbura. Wewe yarambaje bya YouTube igindi gihe nyene ndamuhanura byinshi. Mu nyuma yatanguriye mu Bushinwa. So acara nansumba mu minsi mikeya. Followers gusa ntabwo araronka like ntabwo aramara kuja mu bihugu byinshi nk'ibyo maze kujamo. Okay, kibazo mu bibazo nza kukubaza cyangwa ibibazo ngira ntangure kukubaza icugurura byose. Nashaka uduha umuco kuba ariko kura muri kano kanya maybe harimo amafana bawe benshi. Uduha umuco wewe kugira ngo utangure ibi bintu kuba mu YouTuber uzunguruka mu bihugu. Eske wakuye he inspiration niche kintu cya kwespire cyatumye utangura gukora kano kazi kawe? Okay, my inspiration yanjye hano yavuye no kuvuga nari muri Kenya nkora nyene nipfuzaga gukora ibindi nko kuba umuntu w'umuziki mu nyuma birahinduka bijya muri comedy. Umva byabaye ibintu biguma bihinduka mu nyuma nisanga ukuntu natangwe kuronka iyo inspiration yo gutembera ibihugu. Ukuvuga hari umuntu nabonye w'umu-YouTuber. Umu-YouTuber no muri Kenya. By the way mba mu micungararo nabaye. Gusa ico gihe inspiringa ntabwo ndwarwo duhure. Gusa nari maze kuba mba mwiyo aho hantu hiwaba ariko nahabaye igihe kito cyandava. So sanga video akora ni video zisanzwe zo gutembera ibihugu yerekana girane. Ngize kumva umuntu arashobora gukora ibintu nk'ibi muga akinjiza amahera. Ukuvuga hari ibintu bya lifestyle. Nguvuga we mu buzima bwa misi yose ufise ibyo ukora bijya ukora nyene ugacubitamo kuzura vyereka abantu kereka umuntu ubuzima bwawe. Icyo cyose ukoze kikaba ari bwo buzima bwawe ushobora kwerekana ukashira ku mutandao kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa ugiye kuraba neza video zanje mbuzi umuzi ngomba nteke nshoboye gukora video nkashira ku mutandao uri guteka. Umba ni ya life nyene usanzwe ubayemwo ugaragariza abantu. So nico bita like lifestyle content. Izo ni video zidashobora guhera kubera imisi yose ari urabaho ufite ivyo urakora. Reka tugaruka kuri iki naco tuze kuri iki. Eske inyuma y'aka kazi nta kandi kazi ufise ukora? Eske ugiye muri ivyo bihugu ugiye gutembera hoho ubugiye gufata amashusho nyene cyangwa hariho business yindi ugiye gukora?
Okay, fasha urugendo igihe cyose novuga yuko mba nta kindi kiba kinjanye, mba ngiye mu kazi nyene ka YouTube. Gutembera. Ikindi naco actually akazi YouTube yanje nkora content creation yiwanje ni nko kujya kwiryohera. Gusa uko kwiryohera ko si kwiwanje nagukozemo akazi. Ego ni kuvuga sinshobora kugenda mvuga ngo nakazi gusa ngiye gukora, iyo igihugu ntagikunda sinjaye. Hari ibihugu byinshi bifise ama views bishobora kwinjiza ama views meza, mugabo iyo ntagikunda ntashobora kujya. Nkuko nshobora kuvuga nujya muri Kongo urazi ko umutekano ukirenga so sinashobora kujyayo kubera umutekano wawe wanga kuhava. Umva ndakunda kubera icyo. Umva sishobora kujyayo mugana ahantu urinze ukora video ushobora kuronka ama views menshi. YouTuber benshi bo kwisi bashobora kujyayo usanga bagiye kandi bagakora ama video bakinjiza amahero. So hari ibihugu usanga hari nk'ibihugu nka Myanmar, hari igihugu cyitwa Myanmar cyo muri Aziya. Igihugu ndakizi, ni igihugu abantu bagiye bamaronka ama views. Mugasi ishobora kujya kubera ntacyo nkunda neza, umutekano wawo ntabwo ukwiye cyane. So ukuvuga mu majambo make biba bigoye kugira ngo ngende ahantu nakunda. So mu kazi kiwanje ni nko kwiryohera. Nubwo kwiryohera kwanje nkaguhindura mu akazi. Ikindi nacyo no kuvuga mu bya wambagiye akazi kandi no bankora inyuma yo ko mu YouTube. Okay, mu majambo make YouTube maze kuyiba ko imyaka 6. Season. So mu iyo myaka 6 maze kuba ndi kuri YouTube, ibihe byose namye mba kuri YouTube. Nama nkora nzunguruka ibihugu bitandukanye, bimwe nsubirayo. Hari ikintu kimwe no kubwira, no kuvuga byinshi nabirose bivuye muri iyo YouTube. Nk'ubu ndafise akandi kazi novuga kari inyuma. Maze igihe nkora k'inkoko. Uratunze inkoko? Ndatunze inkoko nyinshi mu gihugu cya Kenya. Ndafise inkoko ntunze. Ziya nkoko ntunze zavuye muri YouTube, urumva? So no kuvuga bado YouTube biracari, kandi izo nkoko ntabwo zishobora kunyingiriza nka YouTube. No. Urumva? Inkoko nyinshi, inkoko zirenga 1500. Ntabwo zinyingiriza nka YouTube. Nka YouTube niyo usanga kukwinjiriza cyane para para. Nazo ziri mu ruhande runyingiri YouTube, rumpa video za YouTube. Ukubera nazo zimpa akazi ko gukora mu rugo. So no kuvuga nsohotse azunguruka nkora akazi. Ndafirma bijya byose. So no kuvuga amahera yinjiza ku munsi. Usanga video yanyingirije na menshi kurusha nizo amagi yazo. Reka twe kuri kinacho. Hari mu YouTuber yigeze kuza mu Burundi w'umuzungu. Avuye mu Burundi agiye azavuga nabi igihugu cy'u Burundi. Nibaze nkuru warayibonye. Kubwe we yakiriye gute ari kuvuga nabi igihugu cyakwibarutse? Of course birababaje. Birababaje. Bimwe mu bibazo biza mu icyo gihe. No kuvuga YouTube iyo uvuze ibintu bibi cyane kenshi na kenshi uronka abantu barabikurikirana, abantu bakunda ibintu bibi kuriko byiza. Bakunda ikintu. Iyi video rero dukora ifiza kuba ifiza inyigisho nini abantu bayirungikiraniye abandi n'abandi. Iba yirungikirana. Mugabo umvise amaka insolite. Mugabo umvise nk'ikintu kibi. Niho bacha bayirungikirana. Batangaza ahubwo bararungikiranira. Baca bakataka kandi nyene akabari batubakura baca bakwiragiza. Baguma bakwiragiza cyangwa baguma bana sharing iyo video. Rero abantu benshi usanga bakurikira ibyo baba bashaka. Byo majambo make kuri jewe atari ikibazo ngize mu gihugu, maybe bamfate nabi nka leta yo bamfate nabi cyangwa migration. Nico gihugu umaze kujamwo, turekana igihugu wahoramwo. Hari igihugu wahoramwo muri iyo misi heze, turabona ko bagufashe baragufata nabi. Eske byagenze gutubwira ufatwe kujya acari igihugu cyahe, byavuye kuki cyane cyane twashaka kumenya? Yego. Okay, hari ibihugu maze kuba ndimo bikantera ibibazo gato. Okay, no kubwira igihugu cya mbere kimaze kumbabaza nkanarira cyane. Yari Uganda. Uganda ifise abantu beza cyane kandi banyohera. Mugabo icyo gihe migration yaho yarashatse biturire cyane ku kibuga cy'indege hamwe n'indege insiga njya Dubai. Barakuzibiriye kugenda? Barasi. Impamvu? Bavyasuko nyine nta mpamvu bafite. Baca bagusaba igiturire kirenze. Umaze kubima indege kiragusiga. Iranansiga. Ucukatishije gushasha. Rero baca bagenda ijya tike barayiblock.
ari ukuntu block itike cyangwa ukayifutisha hamwe umuntu adashobora kugarura amahera cyangwa ayihindura yeah. Okay, byari wari muri Zambia ndavyibaza Mozambique hari twabonye immigration baguhagaritse baragufata barakubaza ibibazo barakwaka na passport why byavuye kuki? Okay hari ukuntu bampagaritse ariko bijya n'ibintu bisanzwe nuko gusa nyene twabishize ku mutandao erega uri ariya je ndabona igihugu cyose ncana Barundi bose iyo posting video uri ahantu amaso y'abafana bawe aguma kuraba kandi nararavye ngerageje kuraba ndabona ufite popular y'abantu benshi n'abantu benshi bakurikirana benshi Abarundi nagiye gusanga atari Abarundi maybe urasanga ari Abakenya abantu biyo kuba nabonye unakunda gukoresha icyongereza cyane. Audience yanjye nini yani ya America niyo ya mbere America State of America okay none yaje ugerageje kuraba ugerageje kuraba bo bari bashaka iki majambo make babacha ntubizi okay reka ndaguhanura ikintu kimwe ukwiriye kumenya niba ufise indoto yo gutembera ibihugu bitandukanye hari ikintu kimusha bakutegerezwa kumenya ako utembera muri Afrika utembera hanze ya Afrika ibihugu by'abirabure ako bitembera mwo utembera hanze mu bihugu bitari by'abirabure okay bizi nkuru ibintu ushobora kubitahura neza kiretse ugiye mu nzira ukabyibonera maze ugenda mu bihugu byose bya Afrika igihugu cyonyene migration yawo itarigera ingora na rimwe maze ujyayo nka gatanu ya mu Rwanda gonye muga mu bindi bihugu byose bya Afrika maze gutembera mu ni byinshi maze gutembera muri byinshi mpaka ibihugu byose ikintu ukwiriye kumenya abanyagihugu ba Afrika n'abantu dukundana cyane turahuza cyane kila munyagihugu wa Afrika arakunda mu Afrika wundi arinda kubona uvuye sijui ngo mu Burundi muri Kenya karibu ni bihugu bikeye bitameze uko ngaho muri Afrika ariko byinshi turakundana ingorane hano ikunda kuzira rero ni ibijyanye na polisi sinovuga leta kuko si department ya leta yose kuko polisi keshi na keshi aba migration polisi sanzwe rimwe na rimwe bashobora kuba babi ariko bundi abantu babakunda gusa rero muri Afrika nuko biri umwirabure mugenzi wawe arakwanka akakwankiriza right akagufata nabi iyo winjiye mu gihugu iwabo urumva ni nkuko nigeze kugenda duhaye twinjira Togo mu gihugu cya Togo baranyankira kwinjira barakubwira ati ntushobora kwinjira muri Togo hari nategerezwa kuriha amadolari 40 kuri visa bansaba amadolari 600 ndayabima nibaza yuko nijana babura babitore barajyanka nabyo ura bahanijana ariko wari kuri 60 barayanka yose nari kuri 40 baraduza bashize ku 600 ndababwiye ayo mahera yose niko byaba so urumva muri Afrika turafise ingorane iyo niyo ngorane hazi mugabo uri muri Aziya icyubahiro kirahapa sindakube ivyo suba ngo mpenda guhenda cyangwa mayinivugisha ni ibintu maze kwimenyera ibintu maze kubona reality okay nakubone mu Bushinwa bihenze mu Bushinwa mu Bushinwa no Malaysia umenga nakubone muri ntuzeye labda Indonesia Philippines like ngara kuri Philippines aba Philippines babayeho gute nubwo ko ubuzima busanzwe nuko gusa ntuvuga yuko tungana kubera hari ukuntu badusize nabo mu iterambere n'ibindi bijyanye n'iterambere hari ukuntu baba baradusize ariko sinovuga yuko like bose baba babayeho ngo bose baratunze urumva iyo bagida vize Kenya nahatunze so okay tuwe kuri kinacho uramaze gushika mu gihugu aho usanga ari urumware wenyine yego bikugendekera gute sio mu gihugu maybe mu gace mu runaka ugasanga aho hantu wogiye ni wewe uri black biramaze kubishika uvyakira gute biranyohera je nivyo nkunda kurusha mbere nakunda kugenda ku exploring ahantu atamuntanzi like ahantu arije ndumwe n'ukuntu umaze gukora kwavuga ati uno mushatsi wawe ndamaze kuja hano mu gihugu cyitwa Nepal fata urugendo w'amasaha 38 amasaha 40 aho nta n'umuntu w'umwirabure n'umwe twigeze duhurira mu rwo rugendo n'indege nari mu modoka ahantu nyene ari dangerous
mapoli ku misozi hejuru uzikiya gihugu ko arico gifise uruhande rw'umusozi wa mbere muremure kw'isi. So imisozi niyo myinshi hariya ubuca mu misozi ahantu nyene amabarabara usanga ari mabi cyane. Narafashe urugendo, urwo rugendo nja mu kijiji ahantu ata numwe tuvugana ururimi, telefone nyene amareza arinze abura mutoyaga. None ku ruhande rw'iwawe iyo ugiye mu bihugu utamenyereye kuryama bigenda gute kugira umenye hotel bigenda gute? Majambo make internet niyo ikora kila kintu. Imbere yuko nja mu gihugu ntegerezwa kurondeza. Nico bituma ama video y'ama vlog afasha. Ukazabona igihugu cyawe bagishize kwa ama vlog mabi gusa, igihugu cyambere kigenye kwisa abantu barapfa n'inzara ibiki. Biragoye kugira umuntu aze. Umuntu ntarigera yerekana hotel nziza, umuntu ntarigera yerekana. Tugone kuri iki naco. Abarundi benshi n'abantu bakunze gucika intege mu bintu. Iyo bari gukora ikintu bakabona nta musaruro kizanye nkuko bo bavyibaza bagacosha kubireka. Eske YouTube yatanguye kuri hajyari watanguye ryari gukora? Hama yo yitangura kuri hajyari hama wifata nk'akazi ryari neza na neza? Nukuvuga natanguye YouTube muri 2000 ndibatse. Muri 2000 natanguye muri 2000. Niho natanguye gukora YouTube. YouTube yatanguye kumpemba haciye amezi atandatu. Haciye amezi atandatu niho YouTube yatanguye kumpemba. Mu nyuma cyane ndavyihoza ndabiheba. Uko nyene ko give up rero ko kwibaza yuko atavyishoboye nyene atakaho byaye bijya. Ndavyihoza kandi natanguye kuyinjiza amahera. Mu nyuma undi mugenzi arampanura arambwira ati ari ukuntu ushobora kubandanya ivyo bintu. Ndabandanya Imana irabikora bigenda neza then. So uko niko nashitse ahantu nanje. Ku ruhande rw'iwawe twarabonye abo warufise izina witwa kare. Travel Burundian Traveler urahindura. Why change kugira uhindura izina byavuye kuki? Byavuye ku mvo nyinshi. Imwe mu mvo yari yo kuvuga ati like nene kugerageza like mindure. Ubizi bivanye n'izina pia ukwiye kurondera izina rishobora kugera kure. International. Si izina rijanye n'ikintu kimwe. Umuntu ashobora kwibaza bivanye n'ukuntu uba wiyita akibaza ko ukora ibintu bijanye no mu ico gihugu gusa uri kumbe urenta no urazunguruka atandukanye. Gutembera atandukanye. So nico ituma nahinduye izina. Hari yindi mvo mugana nkunda kuvuga so. Iba private yawe vuga ati nibangaji wanje. Tugende kuri iki. Iyo usohotse igihugu runaka ugiye mu kindi ku ruhande rw'iwawe nice kintu cyambere gitangura kuza mu mutima wawe? Icyambere kiza mu mutima wanje expecting ivyiza n'ibibi. So bandi umuntu ndi like ngirede kwakira ibindi bintu. Ariko ikintu nkunda ndi umuntu naho ibintu bibi hama mu nyuma hakaza ibintu vyiza. Ivyiza birashobora gufuta ibibi nkibagira ibibi na rose. Ni nkuko nk'ubu ndakubwira yuko Namibia arico gihugu cyambere kinjohera muri Afrika. Namibia. Igituma cyanjoheye Namibia nukubera abantu ba. Ariko ku mupaka naragize ikibazo mara y'imisi 3. Baranansubiza muri Zambia mpaye ninjira. So ariko vyiza byo mu ico gihugu byarafuse ibibi vyaho. Byabo police bankoreye mugabo. Tugende kuri ikine nyezina. Wewe ku bwawe nijya uzobona ati mpagarika ibi ndondera kandi kazi nkora? Kiretse YouTube bayugaye. Ushobora kumara umwanya ngana guturi muri Kenya aho novuga ko usanzwe ufitiye umuryango. Mu majambo make nkunze kuvuga yuko bisa nuko jewe gihugu zigaye mva ubuzima nk'ubw'abazungu benshi bakunda gutembera. Abazungu benshi n'aba explorer bakunda gutembera n'abadakora YouTube bakunda gutembera cyane. Kandi bizera yuko isi baba ku isi bataba mu gihugu runaka. Umuntu arashobora kuvuga mba mu gihugu kanaka mugabo keshi na keshi dukunda kwita yuko ku isi ariyo muhira. Ariko igihugu nshitsemwo nimba nkuko ndi muhira. Urabona bizokorohera ku bana umudamu? Bizokoroha ubwo mugenda maruri mu Burundi, Kenya, Nairobi, Namibia, Sudani ubona bizova bikorohera kuba nicyo gihe vision yiwanje no kuvuga ubuzima butegerezwa guhinduka. Either ngire yindi business itandukanye niyo nkora canke ibi bya YouTube bikomere kurusha.
mu majambo make bimaze gukomera kurusha ni ibintu ushobora kuvuga ati izo umudame turashobora gutembera mukagana muri kumwe gutemberana n'umudame budget yavyo itandukanye no kugenda wenyine. Amahera yize tike z'indege uzunguruka mu bihugu n'ibindi ugenda uyahabwa na YouTube nyine? Yeah, of course. Ushobora kwinjiza amafaranga na gute kuri YouTube buri kwezi? Ugereranije nze kuyita secret. Yeah, gusa reka tuvuge hagati $500 n'ibihumbi 200. $500 n'ibihumbi 200 one month. Yeah. Guys, ntabwo mvuga hagati yaho $500 n'ibihumbi 200. Turavye ibihumbi 200 ni mamiliyoni 20 I think. No. Yeah, 2000. Ndi ni nka 20 miliyoni 14 12 buri kwezi. Nkubura abajene ati wumvise ntabwo navuga hagati yaho maybe dufate kuri 2000 n'amafaranga menshi miliyoni 13 mbwa badufate ku 13 buri kwezi ni menshi cyane. Reka tuze kuri kinacho ugereranje kuraba igihugu cy'u Burundi igihugu uvukamwo kiyondura kizi ariko hari commenting ngerageje gukurikirana abantu baza bakwataka bakuvuga kubijanye n'ukuntu kw'indimi ngo icyongereza hari ukuntu wari gukora ikiganiro menga wari kuvuga uri gukora za ntuzeza video bavuga ati icyongereza ikirundi wigira ko utazi ikirundi wakira kuki umuntu akubwiye ati agututse ku bintu bye n'indimi? Ntacyo biba bintwaye kubera no guhera nkitangura YouTube ntabwo nari nzu icyongereza neza. Abantu beje barantuka kandi n'abantuka bari international mugabo ubu barantahuye baragutahuye. Yes, hari abagumanye nanje ahubwo bagerageza kuza baranyiza ibyo ntazi baraba ko babishoboye kubinyigisha. So ibyo ni ibintu si ibintu bishaki wanje, ni ibintu bimaze kumba ko, ni ibintu bimaze kunchako, so ndabibona nk'ibisanzwe cyane. So reka bitukire gusa icyonzi no kuba baye bagutuka saba mbere kandi video ntibashobora gutuka abantu itarorewe cyane kandi bayarorewe kandi bayafashe umwanya kayirorera kandi bayakunjirije cyane ntawantuka. Nta bitutsi nabona amakomante meza so ndaza nkabitaho. Okay, reka tugere ku mwe nk'abagenda kugara ikiganiro ariko tutarugara. Umaze iminsi mike ushitse mu gihugu cy'u Burundi, haracigiye utari mu Burundi, nice ntiyahinduka uri kuhabona? Ibintu birahinduka ubu igihugu kitegera imbere cyangwa kidahindura ikintu kibata atakazi gahe gikora. Ariko ikintu nemera muri Afrika, muri Afrika dufite byinshi byo gukora. Nuvuga kenshi na kenshi uvuye mu gihugu kongera ukagaruka ejo usanga hari cyahinduka. Eza amabarabara usanga yahindutse cyane ikintu kanaka. Ego hari igihe usanga bimwe mu bintu by'iterambere bimwe bijya hasi ibindi bikaduka naho nyine. So ibyo ni ibintu bisanzwe mu mareta yo muri Afrika, right? Ariko mu Burundi hari itandukaniro. Amabarabara arasize, amabarabara amarangi, like amarana umuntu ashobora kubona aho driving imodoka aca. Ikindi nacyo amabarabara, hari amabarabara bayebubaka ahantu hamwe abantu maze kubona, kandi hari amabarabara asanuye kubera araciye umwaka ntaje ngaho umwaka kandi hariho isuku mengo rirahagazwe ko cyane urusha uko byari biri bwa mbere. So ni muri bimwe mbona byahindutse. Okay, kwanza ubwa mbere no gushimira, ndagushimiye kubona washoboye kumpa ikiganiro. Mbwira n'abakunzi ba Eric Burundi TV ya Just Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter. Ndi kumwe n'umufrere wanje ni John izina ryawe ryangora rero John Claude or John Claude? Izina ryawe ry'ukuri ni John Claude? Ni John Claude or John Claude? John Claude. Okay, ariko ujya YouTube ya Facebook kandi hari akantu nabonye kuri Facebook yawe urafise boutique. Ya boutique ni n'abastari bakabifise mu Burundi. Boutique urayirihira amahera. Boutique wanje ndayirihira $16 ku kwezi. $16 standard. Ikifasha boutique nukuvuga urashobora kuyagana n'abantu wanyi ba Facebook moja kwa moja, kandi Facebook yawe biragoye kugira umuntu ayibe ifise boutique.
Facebook zifite blue tick biragoye kugira uzibe ukubera imbere yuko umuntu agerageje no kuyiba barakubaza barakurondera abona gu telefone yeah ubize blue tick kuri Facebook yawe ufise like bawegeranye na bene Facebook neza like kwera n'inzura bari hano ngira ni kori yeah obvious ntuze yawe ntishobora gutaka so baragerageza bakabana nawe like ntugire ikibazo na kimwe so nivyo itumubona ijya blue tick ariko ubundi ushobora kuyifita Facebook yawe ubonita monetiza kugira ubabaze kubera ki mutamonetiza bakubwira igituma bakubwira igituma karaba ico ukora okay web Facebook yawe irakuriho hari yindi hanitangiye iyi kuri hano ifise blue tick ntabwo ndi idafise blue tick kandi ariko ntabwo nkundi yindi na Jackie ifise blue tick kone yo no wandike so nizeye kwishobora kundi ya maybe mu miss bambwiye mbandanye posting sinduhe like bazoyimonetiza okay big thanks ku kiganiro muturonkeje kandi umwe mu bantu bari viral cyane ijwi ryawe rishika kure si cyane ariko kukuronka wewe ni kintu nasanze utagara kwanza merci kubica kamaro like kubantu ntugara maybe ugwaruka nka twebwe buguruke nabo like barabivyo bako okay ndubahiriza umuntu nka wewe kandi nkunda kubona vision nini ku bantu nka wewe urumva jewe ntabwo ndi uwo muntu like jewe urinda umbwira ati hari ibintu nkoresha telefone isanzwe twakora n'ikintu ndaraba ibyo ukora fast mbonye ibyo ukora nkabona ati umuntu yaratanguye kandi asa n'umuntu afite vision ntacyo bitwaye guhura nawe tugakora ikintu cyane tukayaga thanks sana alright brother enda ati behind the camera say my cameraman Lily OG merci sana brother wanje turagiye ikiganiro ndibaza wahigiye byinshi watahuriye byinshi kimwe muvyo utahura ni gukura amaboko mu mpuzu namavuga cyane kugwaruka nimba umwe akoza creation nawe urashobora gukora creation yindi hama tukazohuriza hamwe mu myaka iri imbere tugatera imbere murakoze cyane.